duhejeje gukora ni igikorwa cyo kuraganisha imiryango y'abatwa ishika 62. Abo batwa twarabateguye baraje nk'uko abandi bose baza kwiyandikisha ku bugeni, baje turabandika. Hanyuma duhejeje kubandika twarabamanitse, turamanika intonde zabo zandwi zibiri zirahaca. Hanyuma rero kuri uno munsi uko bari bakwije ibisabwa n'amategeko, twari twaje kugira ngo tubasezeranishe babirane biciye mu mategeko. Muri no komine muri no mwaka nibwo bwa mbere turaganishije imiryango nk'iyo icyarimwe y'abatwa. Ako kamo katewe n'abajejwe intwaro, turabatera kamo mugabo bafashijwe hamwe n'ababatwara babigize ishirahamwe y'utwara ishirahamwe ry'abatwa ariyo ry'abasanga butaka, nabo nyene barafashije kugira ngo bahimirize iyo miryango nayo nyene ishobore kubana biciye mu mategeko. Icyo twobabwira nuko bose boza kwabirana biciye mu mategeko, kuko niho usanga iyo umukenyezi yituye abajejwe intwaro yarabiranye biciye mu mategeko, usanga afise ikintu kinini cyane araheza kubahirizwa mu rugo no mu byo mu rugo, kuko aba ari umugore w'amasezerano kandi aba yarabiranye biciye mu mategeko. Uno munsi usanzwe turi hano biboneka yuko umengo niwo munsi tuje kubafasha, ariko si wo munsi tuje kubafasha kuko tumaranye amezi atari make, kuva mu kwezi kwa kane twari kumwe tubafasha na cyane mu bijyanye na sensibilisation y'ingene bo kwitwara cyangwa ingene bo kwiteza imbere muri ibi canke biriya. Ariko rero ahanini twafashije mu bintu bijanye no kuronka impapuro ziberekana ko ari abantu zimwe bita karanga muntu, kubaronsa impapuro z'abana kuri bamwe bacererwa kubandikisha ku minsi 15, ndetse no kubaronsa burya bukarata bwo kwivuriza ko bitwa bw'imituwere, no kuragana cyaye kurongorana biciye imbere y'amategeko. Twatangwe kugira ama-enquête canke tubarondera tubegeranya, dusanzwe turabatwa kandi twagize amahigwe yo gushobora kuragana biciye mu mategeko. Rero twababereye akarorero keza na cyane mu kubigisha yuko byose bishoboka mu gihe habaye mwishaka. Akajambo nobwira abatwa mpereye ku batwa nuko ubwa mbere bo kwiyumva yuko ari abarundi nk'abandi, ko kenshi usanga bita abahutu n'abatutsi ngo n'abarundi, bo bakikuramwo ukamengo sabarundi. Ivyo bigaca bituma umengo bokwama inyuma, ugaca umengo ibindi vyose bokora vy'imigambi y'iterambere ntavyo boshobora, ivyo abatutsi n'abahutu bakora ukamengo ntibobishobora. Rero mu gihe bokwikuramwo ico kintu cyuko atari abarundi nk'abandi, byose birashoboka. Hanyuma ico nogirwa ko mbwira abo hirya no hino babakikuje nabo nuko batobigiza inyuma bifatiye ku bwoko bwabo canke bifatiye ku vyiyumviro vyabo, ahubwo bobegera kugira ngo bikunde nabo baduge mu buzima bwa misi yose, bisununure nabo bashobore gutera imbere. Hari haheze imyaka 27 twubakanye, ubu rero tugezeho kubakana biciye mu mategeko nk'ijije imyaka 40. By'ukuri twebwe ikintu cyari cyarabuze, harabayeho amikoro make mu bwoki wacu bw'abatwa. Ayo mikoro makabayeho, twebwe rero biratucangamira ko turabura uko tubigira, kubera yuko twumva ukuragana umengo abandi babikoze two ntibyanatujamwo kubera ubukene. Ariko kugeza ubu twebwe natwe urabona irishiramwe Asojeba ridushikanye ku ntambwe ndende y'iterambere, kandi twese tushitse ko ahubwo turashima ishiramwe Asojeba ku cyiyumviro batwiyumviriye ko no kudufata mu mugongo. Cyakamaro bizomarira nuko mu rugo rwanje n'abana banje ata muntu azoza ta kibazo gishitse cyo tuma asambura urugo rwanje, amategeko azonshigikira haguma mu rugo rwanje ndetse abana banje. Zewe naronkezwe karanga muntu kandi nayikengurutse. Iyo nari mfise yari yaraheze, nari natoreye ko mu myaka yahera. Iri serahamwe nyenda rikengurukiye rirazohora gutya mu gufasa imfuvyi n'abantu aho nikora n'abatwa. Ego cyane cyane abatwa n'abatisoboye babitantera nyene no babwira ko bobandanya kutugeraho tutari bugere, bakabandanya kudufata mu mugongo no kumenya icyo dukwiriye, yuko nkazewe ndumutamakazi cyangwa n'abandi batamakazi bene data n'abatama
yuko bosobora kubandanya kudufata mu mugongo bafasanize na leta n'amashyirahamwe abizezwe